Bumwe mu bumuga umuntu ashobora kuvukana hariho ubumuga butaboneka kandi budakira bwitwa autisme mu rurimi rw'igifaransa. Muganga Melissa Ingabire akurikirana abana bavukana ubwo bumuga mu kigo Talita Kum Autisme Burundi cakira abana bagendana ubwo bumuga aratwiganira ibimenyetso vyabwo. Ibimenyetso bishobora gutuma umuntu agira amakenga ni ico twita regression. Mu Kirundi ni nk'umwana yatanguye kuvuga akavuga utujambo papa mama utundi tujambo dutoyi umwana muto ashobora kuvuga mugabo ugasanga haheze igihe ntakituvuga. Kenshi birashika abavyeyi barabivuga ku myaka 2 n'inusu ku myaka 3 ugasanga umwana amajambo yahora avuga kera ntayakivuga canke yahora agirana imigenderanire n'abandi ntavyakigira. Hashobora kubaho ukudatunga urutoke. Umwana muto arashobora gutunga urutoke ikintu yipfuza akerekana ico ashaka, ariko ugasanga uyo mwana afise ico kibazo ntatunga urutoke ibintu yifuza, ahubwo akenshi atora ukuboko kukuze akamutwara kuri ico kintu yifuza. Hashobora kubaho umwana yigunga, kenshi nico kivugwa, umwana yigunga adakina hamwe n'abandi, ataja muri groupe nk'abandi, adakina co kimwe n'ivy'abandi, naho umutwara mu mugwi w'abandi bana wewe usanga ari mu vyiwiwe. Bernice Dusabe umuyobozi w'ico kigo aratuyagira intambamyi bahura nazo mu gukurikirana abo bana bafise ubwo bumuga. Prise en charge twari uburyo bwinshi equipe ikenewe kubafasha. Nababwiye ko tugira isuzumwa dépistage, ntituheza tugire diagnostic, ariko diagnostic niyo yari ikenewe kubera ya equipe pluridisciplinaire tudafise, baba specialiste navuga nti wo mu mvugo wo mu nyifato bose baba bakenewe, ntabo duheza ngo turonke. Umva turakenewe kugira ngo tugire une bonne prise en charge, turakenewe ba professionnel, turakeneye na matériel kuko vyinshi usanga bitava ngaha aye. Hama turafise na demande niniya, turafise 133 enfants kuri liste d'attente, même 136 baguma baza ko chaque semaine turagira dépistage. Liste iguma yiyongera, nous ne savons pas quoi faire. Dufise ikigo gito, dufise capacité d'accueil y'abana 19, numve ko 133 bandi barigaho baraja ku mashure ntibabakira, barabirukana kuko ntibazi ico babafasha. Mwomenya ko ukwezi kwandamukiza kwahariwe ubwo bumuga mu mwaka wa 2007 niho ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryagena itariki 2 z'ukwezi kwandamukiza nk'umunsi mpuzamakungu wahariwe guhimiriza no kumenyesha ibijanye n'ubwo bumuga.